turafise ihiganwa ryimirije mu mpera z'uku kwezi itariki 26 na 27 z'uku kwezi ni hari twise Rallye International du Burundi. Iyo hari izobera mu ntara ya Ngozi, hanyuma ni hari izodufasha kuduha inzira yo kwakira shampiyona ya Afrika ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi mu mwaka uza. Rero twaratewe iteka ihiganwa tuzokora Ngozi twise Rallye International du Burundi rizoduha uburenganzira bwo gushobora kwakira hari bijanye na shampiyona ya Afrika ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi mu mwaka uza. Izoba itariki 26 na 27 Munyonyo, urumva ko hasigaye iminsi mike. Iryo higanwa rizobera mu ntara ya Ngozi nk'uko nabivuze, hanyuma n'ihiganwa twiteze abahiganwa bava muri ibi bihugu bitwegereye bazodutera iteka baze guhiganwa, hama turafise n'abashitsi barungitswe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryo gusiganwa n'imodoka ku isi, bazoba baje kuraba yuko dukwije ibisabwa kugira twakire ayo mahiganwa ya Afrika mu mwaka uza. Kabirya na cane ubu twarakoresheje ubuhinga bwa none muri ibi dutegura amahiganwa, na cane baha akarorero nk'abadereva. Ubu dushaka yuko ibijanye no kuraba amanota yabo bazoyarabira ku matelefoni yabo, ibijanye n'aho bazoca twarafashe amavideo y'amabarabara bazocamwo, urumva bo twarabahaye n'umwanya wo kuvyiga imbere y'uko babikora. Hanyuma ikindi kibirya nuko dufise ihiganwa rizoba mw'ijoro. Iryo higanwa muri Afrika naha iwacu honyene riba, rero mu mwaka uza turiteze kandi nuko tuzosubira tukarishiramwo, kuko urumva abahiganwa benshi bahiganwa habona murango, mugabo ntibararonka aho bashobora guhiganirwa mw'ijoro, kuko hasabwa vyinshi. Habasabwa umutekano ibarabara, yuko haba hatariko hararengana imiduga n'iki. Twebwe rero ivyo turabishoboye, n'ivyo rero nakazoba kabirya, kandi kabirya nakazoba ku musi wa Mungu twama dukorera mu vyigwa, aho uwo mukino mu gusozera uwo mukino turyoherera abakunzi b'iwe. Abahiganwa muri iki gihugu c'u Burundi bari ku rwego ruteye igomwe. Ngomba mvuge nuko dufise n'ababaye abahambere muri Afrika. Ubwa nyuma ihiganwa riheruka kubera ngaha, hariho uwaserukiye Uburundi yatwaye shampiyona ya Afrika ngaha mu Burundi yitwa Costa Walter. Rero nikikwereka yuko muri ico gihe n'abari inyuma yiwe abakiri bato barabandanije bagenda bevuriwa bagera ku rwego ruri hejuru. Hanyuma twebwe ngaha mu Burundi dufise abahiganwa bacu bari ku rwego ruzwi, urwego ruteye igomwe, kandi aho bashitse hose ngaha muri Afrika barazi yuko abarundi bazi gutwara imiduga kandi bazi guhiganwa neza. Ayo mahiganwa dutegura no guha akarorero, iyo turiko turayakora nko mu ntara ya Ngozi, nk'intara tubikoreramo, baramaze kutubwira bati nk'amahera binjiza amahoteli, ubunywero, uburiro, n'amahera mu minsi ibiri bayinjiza mu gice c'umwaka. Rero murumva yuko ayo mahiganwa afise ikintu gikomeye kuri iki gihugu cyacu c'u Burundi. Ni ibintu bizana ingenzi, ni ibintu bimenyekanisha ubwiza bw'igihugu, kanatsinda igihugu cyacu ni ciza kandi dushaka kukimenyesha mu makuru. Rero aya mahiganwa azorera baje bava hanze. Rero nico nyamukuru twinjiza mu gihugu cyacu c'u Burundi, kandi twinjiriza n'ahantu tubikorera. Kambere rero ni ugutera akamo abahora dufata mu mugongo yuko borushirizaho bakabandanya, kuko tugiye ku rwego ruri hejuru mu mwaka uza.
hanyuma abandi ntera kamo nabaza kurorera uyu mukino n'umukino mubona dukoresha ingendeshwa imodoka ni imodoka zishobora kugira amasanganya rero turifuza yuko iminsi yose turategura umukino abaza kurorera bumviriza impanuro tubahaye bakumva yuko bakwiye kuja ku ruhande hanyuma urukino rukagenda neza bagashobora no kurorera mu mutekano ntangere hama abandi ntimiriza abamenyesha amakuru b'inkino eka n'ibindi bimenyesha amakuru yuko zoza biradufata mu mugongo nk'uko namwe muriko murabikora bakaza kugira bamenyekanisha umukino eka no kumenyekanisha igihugu cacu c'Uburundi kw'isi yose atari no muri Afrika.